Nasubiye kubaramutsa abanywanyi mukunda amakuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza musanzwe ikazi yo gukurikirana amakuru abariko aravurwa cane hirya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Murahejeje kumenyera ko tubashikiriza yo kwizera avurwa cane mu menyesha makuru bitandukanye, tukabashikiriza amakuru avurwa ku mbuga ngurukana bumenyi, eka mbere na za nkuru zinyegezwa abarundi turazibatohoreza tukazibashikiriza mukazikurikirana ku minsi yose hirya nino ngaha kuri chaîne yacu. Turi ku wa gatanu ni genekerezo ya mbere ukwezi kwa mukakaro uyu mwaka w'ibihumbi na 2021 muragira mu kurikirana amakuru y'igihuta ariko aravurwa cane mu gihugu c'u Burundi. Nakamaramaza ni ibara rihejeje kugwa mu ntara ya Rumonge, aho bivurwa yuko hari umuntu w'umupfumu apfungiwe mu gasho k'igipolisi mu Gitaza muri komine Muhuta mu ntara ya Rumonge, yagirizwa kugira uruhara mu igandagurwa ry'abanyagihugu ndetse akaba yaragize uruhara mu biziga bitandukanye vyagiye biratorwa ngaho muri iyo ntara. Muraza kuvyumviriza muri aya makuru. Uyo nyana akaba yafashwe ari mu minwe y'inyamiramabi, turaza kubigaruka ko muri aya makuru twabibateguriye. Turaza no kunyarukira mu makuru ariko aravurwa cane mu birabana n'agateka kazina muntu. Turaza kugaruka ku banywanyi b'umugambwe CNL, biriko biravurwa ko hari umunywanyi w'umugambwe CNL nawe apfunzwe ataco yagirizwa. Muraza kumviriza ibirabana n'ivy'abanyagihugu bashikirije kw'iryo fungwa ry'uyo munywanyi w'umugambwe CNL navyo nyene muri aya makuru turaza kubibashikirako. Wowe utegerezwa kuba warafyonze kuri subscribe canke se sabone, gufyonda ko uraba handitse subscribe, handitse sabone ku bakoresha YouTube iri mu gifaransa. Iyo turongitse amakuru n'ibiganiro nk'ibi nyene tuba turiko turabashikiriza ku minsi yose, warafyonze ko uko tubironse ucuba mu bambere barashikirwa navyo. Reka ndasubire ndabaramutse nabaye kaze muri isango y'amakuru muragira mu kurikirane aya makuru twabateguriye n'ayandi ingingo imwe ukwayo. Nimpeje kubabwira mu ntango z'aya makuru yuko hari umuntu w'umupfumu apfungiwe mu gasho k'igipolisi mu Gitaza ni muri komine Muhuta mu ntara ya Rumonge. Bivurwa yuko yoba yagirizwa kuba yaragize uruhara mw'igandagurwa ry'abanyagihugu batandukanye nk'uko amakuru aturuka ngaho nyene arabandanya avyemeza. Bivurwa yuko uyo mupfumu yafatiwe mu Gitaza muri komine Muhuta mu ntara ya Rumonge, ndetse ico yagirizwe cane yagirizwa kuba yaragize uruhara igandagurwa ry'umukenyezi yatowe ikiziga mu gatondo ko kuri uyo wa kabiri uheze ku nkengera z'ikiyaga ca Tanganyika ahitwa Gasange. Ndetse bikaba bivurwa yuko nyene uyo mupfumu yagiye aranavurwa no mu bundi bwicanyi bwagiye buravurwa cane muri iyo ntara ya Rumonge, ndetse no mu biziga bindi vyagiye biratorwa bitazi uko vyagandaguwe. Imbere yuko uyo mupfumu afatwa, hari habanje gufatwa umukuru w'umutumba Gasange, nawe bivuga yuko nyine yoba yaragize uruhara mw'igandagurwa ry'abanyagihugu batandukanye. Hama uwo mupfumu nawe akaba yarafatiwe muri zone Magara ya komine Bugarama kuri uyu wa gatatu uheze, aho bavuga yuko yoba yariko arahunga kuko yari yamaze kumenyekana ko yoba afise uruhara runyegeje mw'igandagurwa ry'abanyagihugu batandukanye muri iyo ntara ya Rumonge. Amakuru akaba yemezwa n'abajejwe umutekano. Unyene uyo mupfumu akaba ari mu minwe y'inyamiramabi imbere y'abapolisi n'abajejwe umutekano ngo yagirizwe ivyo nyene n'uruhara yoba afise mu igandagurwa ry'abanyagihugu batandukanye nk'uko biriko biravurwa. Reka dutandukire ayo makuru avurwa cane nk'ivyo birabana n'umutekano tubashikirize arabana n'agateka kazina muntu. Hari umunywanyi w'umugambwe CNL wo ku mutumba Nyabugeni muri komine Busoni mu ntara ya Kirundo, nawe bivurwa yuko yoba yarapfunzwe yafashwe vy'agasakisaki. Bivurwa yuko amaze iminsi ine mu gasho k'inyamiramabi mu ntara ya Kirundo. Uyo munywanyi w'umukuru w'umugambwe CNL bivurwa yuko umukuru wa mutumba amwagiriza kurandura umurima w'ibitunguru, akaba kuri uwo mutumba bavuga ko ari akarenganyo kuko abaranduye uwo murima batashoboye kumenyekana, baciye bafata uyo munywanyi w'uyo mugambwe kuko ari we batavuga rumwe nyene kuri uyo musozi. Basaba ubutungane kugira
gukora igikorwa cabo kugira ngo agatotezo gakorerwa abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi gahagarare. Aho vyagiye biravurwa yuko nyene muri iyo ntara habandanya haravurwa agatotezo ku batavuga rumwe na leta iri ku butegetsi, na cane cane abanywanyi b'umugambwe CNL utavuga rumwe na leta y'igihugu c'u Burundi, aho babandanya barafatwa bagapfungwa vy'agasakisaki, abandi bagakubagurwa, abandi bagasahurwa bikozwe ahanini n'umugwi w'imbonerakure zigisibije ngaho mu ntara ya Kirundo, abajejwe intwaro ndetse n'abategetsi mu mugambwe wa CNDD FDD. Bikiri ngaho kubirabana n'imigambwe na cane cane uyo mugambwe CNL, tunyarukire ko vyagiye birashikirizwa n'uwurongoye akaba atawundi ari Agathon Rwasa, umushinga amateka, aho yashikirije yuko uburenganzira buhabwa n'amategeko ku mugambwe uri ku butegetsi nabwo buhabwa n'iyindi migambwe yemerewe gukora mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Niwaba uronse ubutware twarira bose ubutware burahera, ariko igihugu kirabandanya. Akaba yari amajambo yashikirijwe na Agathon Rwasa, akaba ari indongozi ku rwego rw'igihugu y'uwo mugambwe CNL utavuga rumwe na leta y'igihugu c'u Burundi. Ivyo akaba yarabishikirije nyene ubwo yari karagaruka cane ku mabi akorwa n'abategetsi b'u Burundi, aho babandanya baracinyiza abatavuga rumwe na leta barongoye. Reka tubanze tumwumvirize nyene uyo mushinga amateka Agathon Rwasa, akaba akuriye uyo mugambwe wa CNL, umugambwe utavuga rumwe na leta uri ku butegetsi bw'igihugu c'u Burundi. Amategeko uburenganzira ha umugambwe uri ku butegetsi nibwo aho umugambwe uwo ari wo wose wanditse wemerewe gukora mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Ikintangaza rero, mbega abo bantu baja gutangira abandi nibo basore gusumba abandi cyane? Murababwire nimba ingufu zibarya, hano hariho ibido, hano hariho imetero, umusovu ngira ngo waraheze, bafate ibidima bagende bazikoreshe, umwimbu ugwire, inzara tuyituze mu gihugu. Aho bazaba berekanye yuko by'ukuri ari nyabo. Ahasigaye kuja gutangira butangira urabuza abandi utakaza umwanya wiwawe. Icoba ciza ubuto bwawe, ubusore bwawe, rondera kumenya ibibereye, nturondere kwigira ubuganza bose, kuko Imana yo mwijuru yonyene nishoboye gukubitirwa amavi hasi. Wewe niba burose igiti, niba burose ubutware, twarira bose. Reka kugara nk'isaki ibonye inkokokazi, kuko ubutware burahera, mugahe igihugu kirabandanya. Kandi uwuhemukiye uyu munsi ejo azokuraba agahinyurireyo. Uyo akaba yari Agathon Rwasa, akaba ari umushinga amateka arongoye umugambwe CNL utavuga rumwe na leta irongoye igihugu c'u Burundi, leta ya CNDD FDD. Banywanyi bacu ningaho nyene tunasoreje amakuru yari karavurwa cane nga mu gihugu c'u Burundi. Nkengurukire mwese mwabanye natwe mwisango ya makuru, nkengurukire bagenzanje bafashe kuyatohoza bakayarungika, nanjewe nkayagushikiriza idonido. Nkengurukire abanywanyi mwese mukunda amakuru tubashikiriza ku minsi yose. Bibutsa gufyonda kuri subscribe canke se s'abone utarafyonda kuko iyo wafyonze ko nabibabwiye mu ntango z'aya makuru ngo turonse amakuru nk'ibi n'ibiganiro vy'ubuta tuba turiko turabashikiriza, ucoba mu mbere barashikirwa navyo. Reka utarafyonda ko akaryo keza cane ngo afyonde ko, hama amakuru turabandanya tubashikiriza avurwa cane. Murabandanya muyakurikirana ngaha kuri chaîne yacu Indi Sango y'amakuru naho ubutaha muhezagirwe na Gahwana.